Mu mugwi w'igihugu ujeje kubahiriza agateka kazina muntu CNIDH bararajwe ishinga n'agateka k'abanyororo katifashe neza. Mu cegeranyo cashikirijwe n'umukuru w'uwo mugwi mu ndwi iheze hariya mu ntara ya Burunga, inyuma yo kugendera ubusho n'amahoro ari muri iyo ntara, kigaragaza ko gushika ubu abapfungwa bacakwa amafaranga yitwa aya buji binjiye ibohero. Aya mafaranga nta tegeko na rimwe riyemeza nk'uko vyashikirijwe na Musenyeri Martin Blaise Nyaboho arongoye CNIDH. None kubera iki ayo mafaranga aguma atozwa? Kenshi ubwo buryo bwa abanyororo bashasha busahiriza kugura imfungurwa bifashisha iyo baba bari mu busho butandukanye. Bano nta mafaranga leta itegekanya yo kubagaburira. Mu mabohero naho ayo mafaranga ya buji afasha gusahiriza uburyo butangwa na leta bwo gufungurira abanyororo. Ubwo buryo buguma budahagije kubera ibitigiri vy'umurengera biguma vyibonekezayo. Ucegeranyo yashikirije abashinga amateka muri Kigarama umwaka wa 2023 wahora aramutswa umugwi CNIDH Dr Sixte Vinyini Muraba yerekanye ko mu mabohero 11 mu Burundi bufise yarimwo abanyororo barenga 13,000. Muri abo abagera ku 6,694 bari bamaze gucigwa imanza, abandi nabo bari bacumvirizwa, mbere ngo hari n'abari bafunzwe batagira dosiye. Ni Muraba yamenyesheje ko ico gihe ko nko mu mabohero ya Mpimba, Muramvya, Ngozi na Ruyigi abanyororo barenga incuro zitatu z'abagenewe kuyabamo. Ivyo ngo bituma uburyo bafungwamwo buba bubi cyane ku kiremwa muntu. Akarorero ngo hari abaheza bakarara hanze mu gikonyuzi, mu bwogero canke mu tuyira two mu mabohero. None ni igiki gituma ibitigiri biguma rumurengera mu mabohero? Nkuko vyashikirizwe n'uwari arongoye CNIDH ico gihe, ngo ibituma ni vyinshi. Idindizwa ry'imanza mu kutihutisha amadosiye, gutevye canke kudashira mu ngiro ingingo z'amasentare zitanga umwidegemvyo w'agateganyo, kugumiza mu mabohero abantu bejejwe burundu canke bahejeje iminyororo baciriwe. Dufate kuri izo mvo CNIDH ishikiriza, kubera iki hariho abanyororo bezwa n'ubutungane canke bagahabwa ikigongwe n'umukuru w'igihugu ariko ntibari kuko. Iki kibazo gikunze kwibazwa n'abatari bake. Mbere muri gitugutu mwaka wa 2023 ku kiganiro cari kiremeshejwe n'abagize leta y'u Burundi, mushikiranganje w'ubutungane w'ico gihe yarakibajijwe. Mushikiranganje Domine Banyankimbona yamenyesheje ko imvo zituma uwejejwe adaheza arekurwe ari zibiri. Ngo haraho ubutungane bubona ko uwo muntu arekuwe byohungabanya umutekano wiwe canke w'igihugu. Muri ico gihe ngo ntaheza ngo arekurwe. Uhari naho kandi atarekurwa kubera yuko umushikiriza amanza yasavye isamburwa by'ugo rubanza. Ku bwa CNIDH ngo umuti w'ivyo vyose woba kugabanya ibitigiri vy'abanyororo uhereye ku banyororo bafunzwe hadakurikijwe amategeko, guhimiriza itunganywa ry'ibikorwa vy'iterambere rusange vyosubirira umunyororo, kurekura abantu bagendana indwara zidakira n'abagendana indwara zo mu mutwe. Uyu munsi Musenyeri Nyaboho arongoye CNIDH yemeza ko igihugu bigoye ko gitera intambwe mu gihe hakiri abantu bagipfunzwe kandi bafise inguvu zo gukorera igihugu. Uyu mutegetsi avuga ko agiye gutunganya icegeranyo cy'ibitagenda neza kugira abajeje gufata ingingo babikorere ko ku nyungu y'abafunzwe bose no mu ntumbero yo gukomeza agateka kazina muntu.